Bakunzi b'Imana mukurikirana ibiganiro vy'insamirizi muvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Maria Burundi, abari hafi n'abari kure ku buhinga bwa none internet, nimuhorane amahoro y'umukama. Turageze ca gihe ciza aho dusoma tukazirikana ijambo ry'Imana Ecclesia idutegekaniriza. Uyu munsi tugomba dusome tuzirikane ibisomwa vyo ku munsi wa kabiri Dominika 22 umwaka utagabirikana kabiri, muri kumwe na Patiri Eudes NGENDAKUMANA muri diocese ya Ngozi, ubu ari muri paruwasi ya Mivo. None rero nkuko twama tubigenza, mu nkundire mbanze ndabashikirize aho dusanga ivyo bisomwa imbere yuko tubisoma tukongera tukabizirikana. Igisomwa ca mbere tugisanga mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye abanyatesalonika, igabane ca gatanu kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka gatandatu, dusimbire ku karongo k'icenda gushika ku karongo ka 11. Turasoma tuzirikane izaburi ryo kwitsa ijambo ry'Imana, izaburi ya 26 canke 27 bivanye n'igitabo umuntu yakoresheje, aho dusanga icitabirizo ngo nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Turasoma tuzirikane inkuru nziza ya Yezu Kristo dusanga kwa Luka ikigabane ca 4 akarongo ka 31 gushika ku karongo ka 37. Mu nkundire rero tubanze twumvirize ibi bisomwa vyeranda. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye abatesalonika. Nshuti zanje, umunsi canke igihe tuzokwitabira Imana ntimukeneye ko ndabibandikira. Namwe nyene murazi neza ko umunsi w'umukama uzoza nk'igisuma mw'ijoro, aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi. Niho ya makuba azobagwako giturumbuka, nka kurya inda itera umugore akuriwe kandi ntazobasiga. Ariko mweho bene wacu ntimuri mu muzimagiza ngo uwo munsi ububire nk'igisuma, kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umutaga, ntimuri ab'ijoro canke ab'umwijima. None rero ntidusinzire nka babandi, ariko nitwame tugavye kandi twigerere. Erega Imana ntiyatugeneye gutwarwa n'ishavu, yatugeneye riho gushikira ubukiriro kubw'umukama wacu Yezu Kristo, yadupfiriye kugira ngo tube bazima hamwe nawe iyo turi maso canke dusinziriye iry'urupfu. Nuko rero nimuhumurizanye mukomezanye nk'uko mwama mubigira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje, notinya nde wundi. Umukama niwe nkingi y'ubuzima bwanje, ninde yompindisha agashitsi. Nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Hari ikintu nsaba umukama ndagicambirwa, no kuba mu ngoro y'umukama iminsi yose y'ubugingo bwanje. Nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Ndavyemeye, nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Izigira umukama mugumye umutima, ntimuhugumbwe nimwitega umukama. Nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Aleluya, aleluya, uwo nkunda azozigama ijambo ryanje, na data azomukunda, duheze tuziwe, tumugire ingoro yacu. Aleluya. Ijambo ry'Imana, inkuru nziza ya Yezu Kristo yanditse Luka. Muri rya minsi Yezu aramanuka i Kafaranawumi, igisagara c'Ibugarire, agira ko arahigishiriza ku munsi w'isinagoga, ku munsi w'isabato. Abantu rero batangazwa butangare n'ivyo yigisha, kuko yigisha nk'umuntu ari n'ubukuru. Hagasangwa mw'isinagoga
sinagoga hari umuntu yiziziwe n'umutima w'ishetani ihumanye. Nyashetani irahogora cane iti, mbega dupfiki ga Yezu w'i Nazareti, ubwo wazanywe no kutumara? Erega ndakuzi uri umweranda w'Imana. Yezu arayikankamira ati, numa kandi iva muri uyo muntu. Nyashetani icimutura hasi hagati mu bantu, imuvamwo atakimugize. Bose rero bahinda agashitsi, bituma mbere bavugana bati, ha, ijambo riraho. Arabwiriza n'ubukuru n'ububasha, imitima ihumanye igaca isohoka. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakunzi b'Imana, turaheje gusoma ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa kabiri Dominika ya 22. Mu nkundire rero dushire hamwe twumvire mutima mweranda, tumutakambire atwugurura amatwi n'amaso, dushobore kuzirikana iri jambo turabe ico twokuramwo kitwubaka nk'imfungurwa y'ubuzima. Bavukanye turavye iki gisomwa ca mbere, mbere tukaraba n'inkuru nziza. Ijambo Mukama adufasha gutegera riza ritwerekeza ku bihe vya nyuma, bisigura ca gihe aho Yezu azogarukira. Bamwe bamwe bakunda kuvuga ngo ni igihe c'umuhero, bamwe bamwe mbere benshi bikabatera ubwoba, kandi atanubwoba bisanzwe biteye. Mu nkuru nziza twumvise Yezu ari mw'isinagoga y'i Kafaranawumi akigisha, hanyuma inyigisho yiwe igatuma mbere n'amashetani agazuka akumva amerewe nabi, kuko iyo nyigisho ntiheza ngo inezera amashetani. Ayo mashetani rero araheza avuga ati, mbega wazanywe no kutumara? Bavukanye iri jambo ritwerekeza cane kuri wa musi wahazogarukira, wa musi w'umuhero, kuko ubwami bw'Imana tuzoba turimwo n'ubwami bunyuranye na shetani, kuko shetani ntizoja mu bwami bw'Imana. Shetani irazi Yezu, mugabo ico bitaniyeko n'umuntu asanzwe nuko shetani n'ubwizi Yezu ntimugamburukira, ntibabana, si umugenzi. Twe natwe tumenye Yezu turamugamburukira, akaba umugenzi, akaba umuvukanyi. None rero turabe, ntitwame turaba abantu bose bavuga ngo Mukama Mukama nk'uko Yezu Kristo abivuga, twibaze ngo n'aba Kristo. Eka data, uraraba ivyo akora, kuko ivyo yamugwamwo nivyo bigaragaza ubukristo bwiwe. Nayo kumenya Yezu n'amashetani aramuzi imbere akamuvuga. Natwe rero kuvuga ngo Yezu ntibikwiye gusa, ahubwo dutere iyindi ntambwe, twerekane ko tumugamburukira, turabavukanye ba Yezu Kristo, dukunda Imana Data nk'uko Yezu Kristo yikunda, tugakunda n'abagenzi nk'uko twikunda. Aho niho twovuga ngo Yezu tukaba turi aba Kristo. Ahandi ho kuvuga ngo uri umwana w'Imana uri Yezu, n'aya mashetani yabivuze, kandi abivuga n'ijwi rirenga. Bavukanye rero mu gisomwa ca mbere batwereka ingene abo bantu bari bafise ubwoba bwaho Yezu Kristo azogarukira. Novuga nti bamwe bamwe muri bo bari babandi bavuga ngo Yezu mugabo aserutse boca biruka, bari bafise ubwoba. Abanyatesalonika abantu barabatera ubwoba ngo umuhero wageze, umuhero wageze, bakumva batekewe n'ubwoba bwinshi cane. Paul mweranda rero aravuga ati, inshuti zanje, umunsi canke igihe tuzokwitabira Imana ntimukeneye ko ndabibandikira, ahubwo ndabibibutsa kuko musanzwe mubizi, narabibabwiye nuko mwiyibagiza, canke umuntu akibagira n'ingoga. Ati namwe nyene murazi neza ko umunsi w'Umukama uzoza nk'igisuma mw'ijoro, uzoza umunsi umuntu atawiteze. Mugabo rero ntiduhave twibaza ngo ni giturumbuka. Si giturumbuka namba, kuko kuva umuntu akimenya ubwenge akigishwa ijambo ry'Imana, yarigishwe yuko Yezu Kristo azogaruka, kandi tumwitegurire. Kwama witeguye rero niho utazohava usanga bibaye igiturumbuka. Nayo kuvuga ngo nzokwitegura hageze, oya, ni uwo munsi nyene, nta kurindira. Ati rero aho muzumva bavuze ngo hari ibi na biriya, aho muzumva bavuze ngo hari amahoro nta nkomanzi, aho ntimwijajare, kuko
ushaka gusanga mwijaje mukagira ngo muri mu mahoro, ayo mahoro mukibagira gusenga, mukibagira kwirega, mukibagira amabwirizwa, mukibagira amasakaramentu, mukarya, mukaryama, mukumva umutekano mwibarabara nta ngorane, uvuga ngo mvuye hasi ndashika amasaha yose, ukumva byose menga bimeze neza, ukibagira ko amasabamana n'ivy'Imana navyo wobija hafi, kuko ayo mahoro harahaza Imana umubiri mugabo ntazimana umutima, harahashikira umubiri ntashikira umutima, kuko kenshi amahoro y'abantu n'amahoro uvuga uti umenga ibyo gupfa byoba vyegiye inyuma gatoyi canke sindavyicura vyihuta, mugabo ukibaga yuko gupfa ku mutima naho bibabaje kandi ari byo bibi gusumvya gupfa ku mubiri. Paul Ngirandara babwiye ababwira ati ivy'umuhero rero nta kuzamura bivuga mubivuga nk'uko umenga biteye ubwoba, ahubwo nuko biyaga nk'umunsi w'akanyamuneza, nk'umunsi umukama azozira aje gusarura. Bavukanye rero ibi vy'umuhero si vy'uwo munsi gusa, ni vya kera, mbere n'imbere y'aba Batesalonika bamye abantu bafise ubwoba bw'umuhero. Umuhero none tuwutegera gute? Umuhero abantu babuvuga ku buryo bubiri. Hariho umuhero bavuga yuko ibintu biza bigasubira bigatangura, bigasubira bikaza bigatangura, ivyo bita la fin cyclique. Ico naco ni ic'abapagani. Abapagani bavuga yuko bamwe bagenda bagasubira bakagaruka, bagasubira bakagenda bagasubira bakagaruka, ariko Bibiliya itwereka umuhero ufise aho utangurira, isi ifise aho itangurira, ibintu bise aho bitangurira bikabandanya gushika bizoshike, novuga nti kuri wa musi bazoheza bikaba biri mu Mana, mu bwami bw'Imana. Ibisi ibintu biguma bizunguruka, bigaruka bizunguruka, bipfa bizubuka bisubira bigira gute? Oya, ahubwo igihe hazogerera abantu ababa bapfuye nk'uko yabivuze bazoheza babe kumwe n'abakiri ku isi, hanyuma tube mu buzima bw'Imana. Kandi ijuru si kibanza, ijuru n'uburyo tuzoba turimwo. Le ciel n'est pas un lieu, le ciel c'est un état. Uburyo umuntu azoba arimwo ari kumwe n'Imana, ari mu buninahazwa, si kibanza umuntu avuga ngo ni iyi si izoba imeze gutya na kuriya, ahubwo n'ukuntu tuzoba tumeze turi kumwe n'Imana. None uwo muhero none uzobaho? Ego cane, kuko na Yezu arabivuga kwa Mariko ikigabane ca 13 akarongo ka 24 gushika ku 26, aravuga ati iyo misi izoshika, ati izuba rimaze kurengana, ibicu bikagenda, izuba n'ibinyi byose bigasubira bikazima, ati rero murama muhanze amaso, kuko hazoba hageze ko umwana w'umuntu agaruka. None bizoba ryari? Bavukanye niyo nyishu Yezu Kristo yitanga kwa Mariko 13 akarongo ka 32, Yezu avuga ati uwo musi n'isaha, ati nta numwe abizi, ati n'abamarayika, ati na jewe kiretse data wenyene. Bavukanye aha rero harakomeye, kuko hariho abantu bavyitwaza bagaca bavuga bati bwa bundi rero Yezu Kristo hariho ibintu atarazi, haba namba. Muce mwibuka hamwe yavuga ati hari ibindi vyinshi nari kubabwira, mugabo nzobanungikira umutabazi aza aribabwira buke, kuko ntihari bwagere ko ndibabwira ibintu vyose, nta kuvyatagurira rimwe. Haragera igihe umuntu avuga kimwe akavuga ikindi, kuko bivugiye rimwe wosanga umuntu ataragira aho bitegera. None rero Yezu Kristo yavuze ati ntavyo nzi, kugira ngo avuga ati ntiharagera ko ndibabwira, nihagera nzobamenyesha buke. Nico gituma umuntu buke ategera cari c'umuhero, akawitegurira ata mutima hagaze, kuko mutima mwera ndayamufashe gutegera ko bidakenewe ko avuga ngo n'umunsi munaka n'isaha y'inaka, ahubwo avuga ati jewe nama niteguye, nihagira umunsi w'ubugeni nzokwinjira nanje mu bugeni. Ati none bizogenda gute? Bizoba gute? Niki kibazo kiragoye. Abantu benshi bama bariko baravuga ngo bizogenda uko, ariko ijambo ry'Imana ratubwira ati mukabona ibintu biriko biramera gutya bisenyerana ingwano hariya na hariya, ati ntimutumutwe, ntihazoba haragera, ça ne sera pas encore la fin. Ati rero ntimutumutwe, ibintu nubwo bizoba biriko birasenyagurika, ibintu vyononekara, ntimutumutwe, murarondera ingene mutora inyishu y'ivyo bintu, muga ntimuce muvuga ngo n'umuhero washitse, kuko nta n'ubizi n'ibimenyetso vy'uwo muhero vyose ko ari vyo bizoba bibaye. Ingwano n'ibindi vyose kuva isi itangura vyamyeho. Mariko rero ikigabane ca 13 akarongo k'indwi gushika ku 9 aratubwira ati ntimutumutwe, nimwabona ivyo vyose biza biraba,
ntihazoba haragera, vyabaye kuva kera ibisumba mbere ivyo muriko murabona. Umukama araduhumuriza rero. Hanyuma rero uyu munsi umukama dufashe nk'uko Yezu Kristo abitubwira kandi akabitwereka ati ntimutu mutwe nimugumane nanje, mugendera amabwirizwa gusa, mwame mwiteguye n'amasakaramentu, mukunde Imana gusumbya vyose, mukunde na mugenza we kuko bikunda wewe nyene, ibisigaye birekera Imana, hanyuma nawe ukore ivyo yagutumye ngaha kw'isi, ivyo bizaba bikwiye. Umukama aradufashe rero nkuko Paulo mweranda ahumuriza abanyatesalonika, natwe bwaraduhumurije uyu munsi ati ivyerekeye ivy'uwo munsi nimureke kubitako umwanya, kuko si twebwe tuzobigira, ubishaka utabishaka hageze hazogera, nta n'isaha nta n'umuntu tuzongerako canke uzokurako. Mugabe igihambaye uruhara rw'iwacu nubwo kwitegura, uruhara rw'Imana nago nubwo kudufasha kumenya kwitegura, hanyuma hakazogera atari ukudutera giturumbuka, atari surprise. N'iri jambo umukama bashikiriza uyu munsi ni warigendera uzosanga atagiturumbuka kibaye, kuko umukama yamaye duteguye ku munsi. Mu ntebe ya penitensiya hoho murazi yuko yamirikira dutegura ku munsi no mu yandi masakaramentu, eka no mu buzima bwa misi yose. Umukama aradufashe twitegure kandi twame maso, ariko atari kwama maso kwama tuyakanuye, kwama dufise ubwoba, ahubwo twame maso mu kwibuka ivyo umukama yadutumye, hama tubirangure, hanyuma twitekane tube mu mahoro. Mwari kumwe na Patiri Eudes NGENDAKUMANA, diocese Ngozi, paruwasi ya Mivo. Ndabasigaranye amahoro, umuhezagiro w'Imana, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.